Urakoze cyane uri kurankurikirana ndagushimiye kandi ndaguhaye kaze muri iki kiganiro. Ni kiganiro Itara ndi Acher NIYONIZIGIYE. Ndanezerewe no gusubira kubana nawe kugira ngo tubandanye tuvugana kuri rya jambo. Ijambo riduhamagarira nk'abizera nk'abigishwa ba Kristo kubaho tugaragaza ubuzima buhindutse, kubaho twerekana ubudasa, kutajana n'ibihari ariko gushinga imizi mu vyo Kristo atwigisha adutegeka mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubeho dufise ivyizigiro biremereye kurusha ingorane tubona, ingorane tugira muri ubu buzima. Ijambo ry'urufatiro ni rya rindi nyene, ni icete ca mbere ca Petero igice ca gatatu uhereye kuri 13 gushika kuri 15, cane cane umurongo wa 15, mubeho mwiteguriye kwishura ibibazo vy'abadatahura inkomoko y'ivyizigiro vyanyu. Tugiye kwitondera neza iri jambo, mwame mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko canke inkomoko y'ivyizigiro biri muri mwebwe. Naravuze ibitari bike kuri iri jambo, ariko hari ikindi kintu numva nkwiye kuvuga. Ibi vyizigiro ni ibihe? Mbega tubibamo gute? Mbega twishura gute? Iri jambo ryo kwishura ryo risigura iki? Hari ivyizigiro umuntu wese yakiye Kristo afise. Ivyo vyizigiro narabivuzeko. Ni ivyizigiro bifatiye kwihinduka ryabaye mu karanga kacu igihe twakiraga kiza. Tugahinduka abantu bashasha, tugahabwa ubugingo butazoshira, tugahabwa agakiza, maze ako gakiza canke ubwo bugingo butazoshira bugaca buza bufatanye n'ibindi tuzoronka bikiri imbere tutarashikira ku ntambuko ya nyuma y'agakiza, ariyo ntambuko yo kwambikwa ubwiza, la glorification, nkuko tubibona mu ijambo ry'Imana. Ivyo rero iyo tubibayemwo bituma hari tugira ivyizigiro mu buzima bwacu bwa misi yose, bituma ingorane tugira zitaturengera ngo ziduteshe umutwe kumbure ngo turemerwe vya bindi nyene birenze urugero. Aha niho rero vyose bihera. Iyo abandi bihebura twebwe turarema, kandi ukurema kwacu si ukwihumuriza gusa gufatiye ku bintu vy'ukuri, ku gikorwa Imana yakoze no kuciri kwirakora. Ugutekana kwacu mu buzima tubamwo uyu munsi ntikuvana n'ibihe vyiza tuba turimwo, ntigufatiye kubibonekera amaso, kuva ku Mana, kuva ku bintu bitaboneka. Kandi ikintu ca mbere ugutekana kwacu gufatiyeko ni Imana yonyene ubwayo. Usomye Zaburi 23 ku murongo wa 4 havuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzogira ikibi ntinya kuko uri kumwe nanje. Imana iri kumwe natwe naho twoba turi mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Ndakunda ukuntu amajambo atondetse ni ibintu bitatu kandi vyose ni ingorane. Ni umwonga, ni igitutu, ni urupfu. Naho noba ndaho atavyizigiro vyo gukira mfise, naho nyene sinzotinya kuko nzi ko uri kumwe nanje. Abantu bakurikirana, abahinga bakurikirana ivy'ubuzima bw'abantu, hariho bamwe nigeze kubona ahantu banditse amakuru bakurikiranye ubuzima bw'abantu mu mwanya wa nyuma mu gihe cyo gupfa, bavuga ko haboneka ubudasa hagati y'urupfu rw'umuntu akijijwe n'ubudakijijwe. Hariho abantu bapfa bafise amahoro, batekanye, mbere washaka naho batoba n'abahinga ukurikiranye ibivugwa. Hariho abantu n'urupfu rwabo bagenda basezeye bavuze neza, babona niyo bagiye, ukabona ko ari abantu bagenda mu mahoro bitekaniye. Hakaba n'abandi urupfu n'ingorane bapfa batera imigere bagwana, ukibaza ariko agwana niki? Ibi bintu iyo turiko turabivuga hari abantu bibaza ngo ni inkuru. Burya umwana w'umuntu ahaze abona akomeye ata bintu bimugoye afise, haragera igihe n'ivy'Imana yumva bisuzuguye. Ariko murindira umunsi wo gupfa niho umuntu agaragarira, kuko aho amanyama uterwa n'amahera, uterwa n'icubahiro, ayaba yagiye ku ruhande. Naho noba ndahantu nzi ko ntaza gushobora kuhava mu mwonga w'igitutu c'urupfu sinzotinya kuko nzi ko uri kumwe nanje. Muca mumva igituma ari vyiza ko tugiriranira ubucuti bukomeye n'Imana ku munsi tukaba abantu banywana n'Imana, kuko ivyo nivyo bizotuma ukuba
ukuba iri hafi yawe biguha kurema no kugira ivyizigiro bitera ibibazo abatazi Imana. Mu gihe abandi bose bataye umutwe babone we uritekaniye bibayobere bakubaze kubera kumeze gutyo, kubera nzi ko ndi kumwe n'Imana yanje. Yesu yabwiye abigishwa biwe ngo ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi. Umuhero w'isi turashika, no kuvuga ko n'ubu aracari kumwe n'abantu biwe. Ica kabiri, twakijijwe mu buryo bwo kugira ivyiza twiteze. N'Abaroma igice 8:24. Burya agakiza kugaraniyemwo ivyiza, ariko ivyo vyiza hariho ibitaragaragarira amaso yacu, hariho ibyo tutarakoza kw'intoke. Ni nka kurya kw'ingabire kado ibitekeye muri ambalage, utarasambura bijya bintu byose bayitekeje, iyo ngabire aba ari gwawe mugabo ntuburayikorako. Iki gihe cyo kwambikwa ubwiza ntituragishikamwo, ariko kiri mu bigize iyo kado twahawe, biri kumwe byose. Si ibintu bishobora kudashika, ntibikunda, byaramaze kuba ivyacu. Igisigaye gusa ni umwanya wo gusambura ibiri inyuma kugira ngo tubishikire. Kandi rero aha nyene intumwa Paulo aravuga ngo nta mubabaro dushobora kugira muri ubu buzima woba munini cyane kurusha ubwiza tuzohabwa. N'Abaroma 8:18. Bashobora gusoma kuva kuri 18 gushika kuri 39 n'amajambo meza aryoshe yerekana uburemerezi bw'ivyiza dufise muri Kristo. Kubaho rero ibi vyizigiro ari byo tugenderamo, ari byo twubakiye ku buzima bwacu ku munsi ku munsi, cyane cyane mu bihe bigoye, niho habonekera ubudasa butuma batazi Imana babaza ibibazo. Ni kubera iki wowe utekanye kandi utaraheza kuriha ideni? Sinzi ko mubizi, hariho abantu biyahura kubera babonye ko batazoshobora kuriha ideni, akiyahura agapfa bakamuhamba. Mugabo uri umuntu w'Imana, urazi ko Imana izokugirira neza, izogutabara, ukizigira Imana, ugasenga, ukitega kugira neza kw'Imana. Abandi bakabukumva kugira ngo amere nk'ubuvyibagiye, reka basinze kubimborerwa nk'ugwagwa ndabiko noba ndabikuye mu mutwe gato canke nk'urumuntu. Hari undi yabajije ngo mbega bakizo babaho gute? Ni gute umuntu ashobora kuba muri iyi si irimwe amagorwa nk'aya atigeranywa inzoga basi ngo yibagira ingorane n'isaha n'imwe? Mubigenza gute? Tubigenza gute? Dufise ivyizigiro biremereye ataho bihuriye n'ubwo gwagwa gwanyu. Dufise ivyizigiro biremesha imitima yacu ku buryo dushobora kuryama tugasinzira tutazi ngene bizogenda ejo, kuko twizigiye Imana iri kumwe natwe. Ariko nsubire mvuga irindi jambo ngaha, ibi bintu utabigize ubuzima bwawe ku munsi ku munsi, abatazi Imana nta budasa bazobona hagati yawe nabo. Ibi urashobora kubimenya mu bwenge, mugabo utabimanuye ngo bibe ubuzima bwawe, ukabaho widoga, wihebura, utuka ibinabiriya nk'abandi bose. Kubera iki? Ntiwizigiye Imana naho ufise amakuru y'ivyari gutuma uyizigira. Reka nje kukibazo ku kintu ca kabiri. Mwame mwiteguye kwishura. Aha nari nkiriko ndavuga ku vyizigiro. Mwame mwiteguye kwishura. Kwishura kubamwo gusigura. Gusigura nako gusaba gutahura. Ukwizera Kristo si ibintu vyo mu kirere bitagira mu rutonde, bitagira mu logique. Ni ibintu ushobora gusigurira umuntu. Ni ibintu bitahuritse bishobora gusigurwa. Ariko ngaha hari ahantu dusigura gushika ku rugezo Imana yashitseko nayo mu kuduhishurira. Nta bwenge dufise bwo gusigura ibintu vyose vyerekeye Imana. Imana iraturengeye, Imana iragutse cyane. Mbere washaka nibi dufise muri Bibiliya si vyose bihari. Ivy'Imana izi vyose ntiyo vyinjiza mu bwenge bw'umuntu ngo umuntu abeho. Ariko ibi bintu Imana yasiguye ni ibintu yahishuye, ni ibintu bisiguritse, ni ibintu nashobora gusigurira ubutazi Imana. Gusa bisaba kubitahura, kandi kugira ngo bitahure bisaba kuvyiga, bisaba kuvyigishwa. Kandi naho nyene tuhafise iyindi ngorane. Murabona hani wacu mu mico yacu turakunda ibintu vy'ibishobisho, ibintu vy'ama emotion, gutamba, murabizi biri mu mico yacu, cyo kimwe no kuvuga no kumviriza insaku. Abantu barashobora kwicara bakavuga abandi isaha igahera, isaha zibiri, ariko ugasanga kwicara ngo baganire ibintu vy'ivyiyumviro vyubaka bikabagora cyane. Kwicara tukiga, ubwenge bwacu bugakora, bukagerageza gusorongora ibiriko biravugwa, ntibiri mu mico yacu. Nico gituma mu mashengero menshi muze murabe, mvuze menshi kumbure harimo kurenza urugero, ariko hariho abantu mu mashengero hageze
kuririmba no gutazira no gutamba inguvu zose barazironka. Mugabo hageze umwanya wo kwicara no kumviriza ijambo ry'Imana baca basinzira canke bagaca basohoka. Turacafise aka kagwara mbere washaka turanakirata ngereka jewe sigutwebwe ntidusoma. Turafise aka kagwara kubunebwe bwo kudakunda no kudahurumbira ubumenyi. Muze murabe hano muri iki gihugu ingene iyo ushatse gutanga inyigisho mu bantu ingene bakugora. Bashaka kubunguruza, bashaka kubagaburira, bashaka mbere kubaha n'amahera arenzeko. Turabantu babanebwe umenga turazirana n'ubumenyi. Aha rero hari intege nke duca tugira. Iyo bakubwiye ngo wishura ibibazo by'abakubajije bisigura yuko ufise ubushobozi bwo kubisigura. Ariko buryo ushobora gusigura no ubitahura. Kandi ubitahura no wavyize, no wavyigishijwe. Aha rero munyemerere tuvugana ukuri kumeze nk'ukugoye. Ndafise ubwoba ko hari abakristo b'abarundi batumye mpwemu yera igikorwa Imana yabatumye. Mpwemu yera ntafise mu vyajejwe mu buzima bwacu. Ntajejwe kutuzanira Bibiliya ngo ayidusanze aho twicaye atwugurura amaso ku nguvu adusomeshe ku nguvu. Mpwemu yera aturongorera mu kuri. Mugabo bidusaba kugira umwete wo kurondera uko kuri. Ntushobora kuzana Bibiliya uyibike mu nzu ntiwigere uyizingurura ntiwigere uyisoma hanyuma ngo witege ko Mwami yarazoye gutahuza. Agutahuza bigenze gute? Nika kujya ku munyu iyo uwuguze ukawubika mu kabati ntubushire mu vyo kurya uzorya ivyo kurya bibishe kandi inzu yawe iri mu munyu. Turakeneye ishaka n'umwete wo kwicara. Tukicara si kugira ngo dusome gusa ahubwo twige ijambo ry'Imana rivuga iki. Reka ndabaha akarorero kaba imigwi ibiri. Usomye mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ku murongo wa 42 havuga ngo bariya bigishwa ba mbere abakristo ba mbere ngo bashishikara cyane ivy'intumwa zigisha. Bashishikara cyane ivy'intumwa zigisha. Aha rero jewe sinshigwa. Uravye mu gifaransa havuga ngo il persévérait dans l'enseignement des apôtres. No kuvuga ngo bagira umwete wo gukurikiranya inyigisho z'intumwa. Si ibintu bagira basinziriye umenga bariko barabagora umenga ni ibintu by'ingorane byari ibintu bagirira umwete baricara kaza Petero dusigurire Yesu yigishije iki Yesu yavuze iki ko twumva amakuru yiwe we mwagendana yabigishije iki dufashe tubimenye natwe tubigendere muko n'umwami wacu ubu natwe turamwizera. Bari bafise iryo shaka ryo kwiga nico gituma mu nyuma bari bafise ibyo basigura. Nta muntu asigura ibintu atize. Ica kabiri usonye mu vyakozwe n'intumwa nyene igice c'17 umurongo w'10 na 10 ushaka kuri 12 hari abantu baba mu gasagara kitwa Beroya. Abo bantu ngo ubutumwa bubashikiriye barabayuda ngo baca bafata ivyo bigishijwe bagaca bataha bakaja gusesangura mu isezerano rya kera ngo barabe ko ivyo bintu bihwanye n'ivyo jambo ry'Imana bari bafise ryavuga. Ndababazwa n'abantu bazimizwa n'inyigisho zitarizo. Abantu bakaza bakabakaranga bakabacanganya bakabigisha ibintu bitagira umutwe n'amaguru mugabo ukabona abantu bariko barabakurikira. Ubwenge bwanyu mu bukoresha iki ko mufise ubushobozi bwo gusoma kubera iki mudafata Bibiliya ngo musuzume izo nyigisho bariko barabigisha ko arizo canke atarizo. Aba bantu babiri iyi migwi ibiri abo mu vyakozwe n'intumwa igice ca kabiri ishaka ryo kurondera inyigisho kuja mu masengero aho basigura ijambo ry'Imana neza gusoma ibitabo gusoma Bibiliya kuyiga kuja ahantu bashobora kukwigisha. N'aba ba kabiri gusesangura ivyanditswe kugira ngo basuzume ivyo babwiwe ko ari ivyo nibwo burorero dufise. Iyo dukoze gutyo rero niho tugira ugutahura kwagutse ku buryo n'ubutubajije ikibazo dushobora kumusigurira. Ariko none niko bimeze niko bayeho. Urabona hariho igihe tubona amajambo yose tukayikwegerako tukibagira yuko amajambo amwe afise ivyo asaba. Ntushobora gupfa kubigenderamwo utabanje gukora ibisabwa kuko nabivuze kandi nabivuze n'imbere. Nimba avuze ngo mwamwe mwiteguriye kwishura ibibazo bisigura yuko bizobanza kubazwa kandi kugira ngo bibazwe nuko hazoba haboneka ubudasa hagati y'ubuzima bwacu n'ubuzima bwabo. Mugabo kandi nimba avuze ngo musigure ngo mwishure bisigura ko dushobora gusigura. Nimba dushobora kubisigura bisigura ko tubitahura. Nimba tubitahura bisigura ko twavyigishijwe kandi twavyize. Rero nashaka ndangize ndagusaba wewe urimbure ubuzima bwawe.
ubona ishaka ryo kwigishwa ufise ringana gute? Kugira ngo ubibone fata umwanya, ufate nk'amasaha 28 canke indwi, uraba umwanya uhebera kwigishwa ijambo ry'Imana ungana gute? Uretse ico ubona umwete wo gusesangura ivyanditswe kugira ngo unoganze nabijya bakwigishije ubisuzume wongere ko nibindi kuko urashoboye gusoma ndabizi. Uwo mwete ubona ufise ungana gute? Bantu b'Imana, Imana yacu yahisemwo kwihishura iciye mu gitabo. Yaciye mu majambo yanditse, ntiyaciye mu audio. Ivyo yari kubikora ubuhinga naho butari buhageze, yari kumenya ingene bigenzi y'ibishaka. Audio arafasha, video arafasha. Ariko nimba warabisubirije Bibiliya, nimba utunzwe na YouTube gusa, nimba utunzwe n'ubutumwa bwo kuri WhatsApp canke mu application kanaka, ijambo ry'Imana Bibiliya ata mwanya wo kwicara ngo urisome ugige ufise, uri kurikura muri aba bantu bashoboye gusigura, bashoboye kwishura ibibazo vy'abatizera. Inyigisho turonka ku mbuga hwaniro harimo nziza na mbi, harimo iz'ukuri n'iz'ibinyoma. Kandi burya umuntu ashobora gutandukanya ukuri n'ikinyoma n'uwuzi ukuri. Bantu muhurumbira izo nyigisho mudafise ishaka ryo kwiga ngo mumenye ukuri, n'umunsi muzozimira ntimuzomenya ingene mwazimiye. Biroroshe ko uhuye n'umuntu azi kugucanganya, agucanganya ukizera ibintu bitari ivyo, kandi wari ufise Bibiliya mu minwe, wari ufise bene data mushobora kwicara mukayigana, wari ufise amahigwe yo kumenya ukuri kugira ngo bigushoboze gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Ndazi ko iyi nyigisho iri kwigushikira biciye mu buhinga. Ndazi ko hariho ivyiza dukura mu nyigisho zo ku mbuga hwaniro. Ariko nshaka kuvuga ngo ntibize bisubirira umwanya wo gusoma no kwiga Bibiliya, kuko uwo mwanya tuwutakaje buhoro buhoro tuzotakaza n'ubushobozi bwo gusuzuma ibitari ivyo turiko turumva mu batwigisha. Mwibuka aba bantu b'Iboreya bahejeje kwigishwa mu isinagogi, baciye bataha muhira, bafata imizingo y'isezerano rya kera barazingurura bati birya jambo yavuze burya rirahuye n'iki kintu Yesaya yavuze canke tubona muri Zaburi. Ndabatera intege ngo namwe mumere gutyo, muba abantu bafise ishaka ryo gutahura ivy'Imana kugira ngo babibemwo mubizi, mushobora no kubisigurira abandi. Imana yo mwijuru ibaho umugisha.